inyishu ya mbere ni Timothy Weah, umuhungu wa George Weah. Inyishu ya kabiri nta yiriho, uyo mukinyi ntibikunda kuba yarabaye revelation muri 94 ku buryo yoba agarutse uyu munsi ari kapitene. Murumva ko yoba agize kariyeri y'imyaka myinshi cyane, nta mukinyi arakina kuri ho niveau ku buryo akina iyo myaka yose. Kari akabazo rero k'umutego kukuraba yuko muza kuvyiyumvira neza, muze murumviriza neza rero utubazo. Inyishu ya gatatu ni Luka Zidane, umuhungu wa Zinedine Zidane. Binugwanugwa ko azomenyereza umugwi wa Les Bleus kuko Didier Deschamps niyaheza iki gikombe azoca asezera. Ni Ken Carlos na Van Elior bafise 3-5 rero bazoheza sangire 33 muri aka gashimwe twari twahawe na special coupe du monde. Tubazo rero mugiye kwishura muri izindwi zibiri nutu mwumvirize neza. Akabazo ka mbere karimo mu tubazo tuwiti: umugwi nserukira gihugu w'abagabo mu mupira w'amaguru wa leta ya Vatikano, leta y'Vatikano ku mugwa mukuru wa Eklezia Katolika, mbega wakinye ryari urukino rwayo mpuzamakungu? Mutange umwaka n'ukwezi. Bakunzi ba Action Vibes TV, kaze muri special Coupe du Monde 2026 nkuko mumaze kubimenyera hano kuri Action Vibes TV. Kino kiganiro kigira gatandatu, mubandanya muri kumwe na Belanov abafasha gukurikirana igikombe cy'isi yose nkuko muba mwibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada no muri Mexico. Kino video igira gatandatu, turaza guca ku makuru avugwa ku bibuga by'umupira w'amaguru, hama tuje muri ya ntumbero ya Action Vibes TV, inkino z'urukundo, inkino zigwanisha, hanyuma duheze tubabwira ingene abishuye twatubazo twabaha byagenze, n'ingene n'utundi tubazo rero mugiye kuzo kwishura muri izindwi zibiri zigiye kuza muri kumwe na Belanov. Ntimwibagire kubandanya mufyonda kuri subscribe, kandi kino kiganiro mugisangira ku bakunzi b'inkino musanzwe mukurikirana Action Vibes TV. Abo bantu babandanye baba benshi cyane. Rero reka dusubire inyuma gatoyi kuva ku munsi wa gatandatu mwijoro ingene byagenze, kuko ntitwaheruka kubashikiriza ingene amakuru y'inkino ariko aragenda. Ku munsi wa gatandatu mwijoro umugwi wa Mexique waratsinze umugwi wa Corée du Sud. Mexique ibikwije amanota 6, nukuvuga ko izogera muri kimwe cya 16 c'iki gikombe uko byogenda kose mu rukino rwa nyuma. N'umugwi wa Leta Zunze za Amerika nawe nyene uri kuratunganya iki gikombe warironkeye intsinzi igira kabiri mu gutsinda umugwi wa Australia ibitsindo 2-0, bariko arafashwa na wa mukinyi nababwira Florin Balogun asanzwe akinira umugwi wa Monaco muri Ligue 1 mu Bufaransa. Na Leta Zunze za Amerika rero izoshika mu gice gikurikira, nukuvuga yuko imigwi yatunganije kino gikombe iriko irabyifatamwo neza cyane. Itariki 20 umugwi wa Ecosse waratsinzwe n'umugwi wa Maroc, les Lions de l'Atlas, abakinyi baserukiye Afrika bariko barabyifatamwo neza. Igitsindo cyasubiye gutsindwa n'umusatirizi wabo Saibari, agiye kuzova muri PSV Eindhoven akagenda mu mugwi w'igihangange wa Bayern Munich, basa n'abamaze kumusinyisha. Tuzogaruka cyane kuri iryo terambere ry'uwo mukinyi w'umusatirizi ariko akina bimwe bita faux neuf mu mugwi serukira gihugu wa Maroc. Nuvuga ko rero Maroc uko bigenda kose yamaze gushika mu gice ca 10 muri kimwe ca 16 ciki igikombe. Umugwi wa Brazil nawo nyene waravyifashemwo neza, naho utaramara utubaza abantu bawukurikirana ko murazi ko n'umugwi wama witeze kugira neza, ni nawo ufise ibikombe vy'isi vyinshi cane. Waratsinze umugwi mutoyi ubayabaye cane wa Haiti
ifite ibitsindo bitatu ku busa, harimo ibitsindo bibiri vya Kunya asanzwe akinira umugwi wa Manchester United hamwe n'igitsindo kimwe ca Vinicius. Ariko ntiwahejeje amakenga rero w'abakunzi bawo, reka turindira urukino rwabo rwa nyuma bazokina n'umugwi wa Ecosse kugira ngo baharanire na Maroc ikibanza ca mbere. Ni special Coupe du Monde 2026 kuri Action Vibes TV, muri kumwe na Belanov abafasha kubandanya muri kino gikombe c'isi yose mu ntumbero y'ukutwibutsa ko y'ukwibukanya ko inkino ari zegeranye, inkino ari iziri burukundo, inkino zihari kugira ngo abantu bumve ko bagize umuryango w'abantu bahamagariwe kubana. Muri tariki 20 nyene umugwi wa Turkiya warasezerewe kuko watsinzwe ubugira kabiri n'umugwi wa Paraguay igitsindo kimwe ku busa, naho umugwi wa Paraguay wakinye umwanya munini ufise ikarata itukura. Nayo umugwi wa Pays-Bas waranyagiye umugwi wa Suède. Nkuko mubizi ino studio ndiko ndabashikirizamo kino kiganiro iri hano mu gihugu ca Suède, barayitsinze ibitsindo 5-1. Murumva ko ari byinshi cyane. Reka turindire urukino rwa nyuma turabe ingene Suède izobyigenza, si izovyifatamo. Si urukino ruzoba rworoshe ko bazokina n'umugwi ukomeye cyane, umugwi w'Ubuyapani. Urundi rukino twari twabahamagariye kuraba n'urukino rwakinywe mwijoro kuri iyo tariki ya 20, aho umugwi wa Côte d'Ivoire wahakije cyane umugwi w'Ubudagi. Ariko iyo migwi ntigirira ku minota ya nyuma, umugwi w'Ubudagi uraheza uratsinda igitsindo ca kabiri catumye batsinda Côte d'Ivoire ibitsindo 2-1. Côte d'Ivoire ikaba yari yamaze umwanya munini ariyo iri imbere ku gitsindo kimwe. Rero les éléphants, umugwi nserukiragihugu wa Côte d'Ivoire warabyifashemo neza, ariko urabona ko bya bindi bita finition, guheza kwinjiza mu igori byarabagoye cyane. Nk'umukinyi Simon Andringa yararonse umupira mwiza wari gutuma Côte d'Ivoire ije imbere ibitsindo 2, byari kugora cyane Allemagne kwisubira kuduga. Ariko rero iyo muri football nibaho no mu buzima baraba ibyabaye. Reka rero nkuko umumenyereza wabo yabivuze ati turiko turaronka experience, nibaza ko Côte d'Ivoire izovyifatamo neza mu rukino rugiye ku bitariki 21. Equateur yanganyije na kakagwi gatoyi cyane bita Curaçao, inyuma yo gutsindwa 7-1 n'Ubudagi. Curaçao yaranganije na Equateur. Murumva ko ari ikintu kidasanzwe, kuko twababwiye ibintu by'inkino nagatangaza, birerekana ingene abantu bahuriye ku kibuga nta ushobora kuza avuga ati wewe uri mutoyi ndaza kuguhonyanga. Ariko muraheza mugakina kuri sifre ya nyuma, umusifuzi avuze ati urukino ruraheze, niho uvuga uti natsinze canke nanganyije canke natsinzwe. Curaçao rero umugwi mutoyi cyane uje mu gikombe c'isi yose ubwa mbere, ukaba uhejeje waranganije n'umugwi wa Equateur, ukaba wironkeye inota 1. Tunisie umugwi umwe mu yaserukiye Afrika wasezerewe, utsinzwe ibitsindo byinshi cyane n'umugwi w'Ubuyapani. Murazigi watsindwa na Suède ibitsindo 5-1. Bari bace bahindura umumenyereza Sabri Lamouchi, asubirirwa na Hervé Renard, aje twovuga ati nk'ukuzimya umucanwa wo gutsindwa wari kurabaho, ariko nawe nyene naco yashoboye kugira. None Tunisia yamaze gusezererwa, ariko irasigaje urukino rumwe rwo kwihiteka, kwihiteka rwa nyuma. Reka turindire ingene ruzogenda. Nayo umugwi wa Espagne inyuma y'ukunganya n'umugwi wa Cap Vert bitangaje cyane, warihanije umugwi wa Arabie Saoudite ibitsindo 4-0 na ca gihangange cabo Yamal Lamine yari yatanguye urukino arakina iminota 45, umumenyereza aca aramusubiriza. Uyu mugwi wa Espagne rero nukuwukurikiranira
hagufi cyane. Nayo Belgique yaranganije ubusa ku bundi, abakunzi bayo baratanguye kuyidogera cyane. Urabona yuko itari kirakina neza, ariko Louis Garcia umumenyereza wayo abavuga ati ni diesel izogenda iratsa gahoro gahoro. Reka turindire turabe ingene izovyifatamo mu rukino rugira gatatu rusozera inkino zo mu migwi. Uruguay yaranganije na Cap Vert. Irikirabandanya itangaza cyane, ariko ngumba ndababwira ngwa nkagaruka mu gukina umupira w'amaguru cyane cyane kirazira kugaya uwo mugiye gukina, ni no mu buzima kirazira kugaya umuntu wese ari niteka. Cap Vert agahugu gatoyi, Uruguay yarimgeze gutwara iki gikombe cy'isi yose, numugumenyereye aya mahiganwa, ariko Cap Vert yaranganije ibitsindo 2 ku bindi, iba yandikiye inota rigira kabiri. Turindira urukino rwabo rwa nyuma na Arabia Saoudite. Erega Cap Vert mwosanga irashitse muri kimwe cya 16 c'iki gikombe. Reka turindire. Umugwi nawo wa Nouvelle-Zélande waraye utsinzwe n'uwundi mugwi userukira Afrika, Egiputa. Umugwi wa Mohamed Salah niwe mbere yatowe nk'umukinyi yakinye neza muri urwo rukino. Hari ejo mwijoro ibitsindo 3-1 muri kuri Axia Vibes TV kumwe na Belanov. Mubandanye mufyonda kuri subscribe kugira ngo mube benshi mukurikirana kino kiganiro c'inkino. Uno musi iki kiganiro ndakibashikirije ari kuwa mbere mu masaha makeyi. Argentine iraza gukina na Autriche, umugwi wa Lionel Messi baraza gukina na Autriche. Hanyuma igihe cy'isaha 3 Bufaransa butane mu mitwe n'umugwi wa Iraq. Ejo mwijoro saa 8 Norvege ikine na Senegal, n'urukino ruzoba rukomeye cyane ndabatumiriye kuzoraba. Saa 11 yo mu gatondo Jordania ikine na Algeria, zo bari tariki 23. Nayo isaha 1 zo ku mugoroba Portugal ikine na Uzbekistan. Hanyuma inyuma Portugal murazi ko yanganije n'umugwi wa RD Congo. Hanyuma isaha 4 Ubwongereza butane mu mitwe n'umugwi wa Black Star wo muri Ghana. Uko rero niko byifashe. Tuzogaruka hirya yejo tubabwire inkino za kabiri zo mu matsinda ingene zisozegwa, n'ingene hazocatangura inkino zigira gatatu zizokinirwa mu mapool zisozera inkino zo mu mapool. Ni Belanov muri kumwe muri special Coupe du Monde, inkino z'urukundo, inkino zinywanisha. None muri ya numbero ya Axia Vibes TV twovuga iki kukungene biriko biragenda. Ubwa mbere n'umunyegori wa Cap Vert irikira vyifatamo neza. Umunyegori wa Cap Vert yitwa Vozinho. Bari barimye mama wiwe visa yo kugira ngo agende kumushigikira. None inyuma y'urukino rwa mbere bakinye na Espagne byatumye amenyekana, abakuru, abadepute, mbere birashika no muri Maison Blanche barabijamwo. None uru rukino rugira kabiri bakinye n'uyu mugwi wa Uruguay, mama wiwe yari muri tribune. Murumva inkene inkino ari nziza. Mama we avuga ati nta na passport nari mfise, sinari bwasohoke mva muri Cap Vert. Murumva inkene inkino zigira ibitangaza. Uyu muvyeyi atari bwave mu gihugu na rimwe, uyu musi ari muri Etats-Unis akurikirana igihugu cy'ingene kiriko kirakina, anakurikirana ingene umwana wiwe yivyariye, ariko arabigira neza. Murumva inkino ziriba urukundo, inkino zirugurura imiryango. Akandi kantu no babwira ni akantu keza Ronaldo yagize. Inyuma yaho banganije na RD Congo, hari abantu batutse Joao Neves kubera ibintu yishuye abamenyesha makuru, avuga ati Ronaldo numwe muri twebwe ahamagariwe guterera kugira ngo dushobore gutsinda. Abakunzi ba Ronaldo ntibabifata neza, batangura gutuka Joao Neves igihangange
gikina muri milieu de terrain muri Paris Saint-Germain, ariko Ronaldo aca asohora ifoto bari kumwe n'abandi bakinyi na Bruno Fernandes bari bavuze yuko batumvikana ku kibuga hatamuha imipira. Ronaldo agerageza kwereka abakunzi biwe ati nimurabe ingene turi kumwe. Rero naho ku marezo sosiyo boshaka kuvuga ngo biriko birasha iki, twebwe no kugerageza gutanga ihumure, no kugerageza kunywanisha abantu ko Ronaldo iyo ashaka kuja ku majambo y'abafana biwe vyari gukwatsa umuriro, ariko haza n'iyo foto akerekana ingene bari mu mugwi bariko bari entraîna bari kumwe, vyaciye bihoza abari batamwe kuvuga ko muri Portugal ziriko zirasha, abakinyi batari kumwe, abakinyi bariko barasubiranamwe. Ako kantu Ronaldo yagize katwigishe mu inkino zidufasha kwegeranya abantu, naho abafana boshaka kuzana utuntu tutaritwo, abakinyi bame bibuka ico bahamagariwe, cyane cyane abakinyi baba bamaze kuba aba star. Akanyuma no babwira, inyuma yaho Ubudagi butsindiye Curaçao 7-1, hari abakinyi babiri b'abakristo bo mu Budagi, Felix Nemecha na Jonathan Tah, baciye baja mu kibuga barafatana n'abakinyi ba Curaçao bakeyi bahejeje gukina bakanabatsinda, baraheza barasenga, barerekana ko naho bariko barakina barondera gutsindana ni bamwe n'abavukanye. Rero inkino ntizituma bariko barahiganwa baba basi, babandanya babahubwa bavukanyi gusumbya. Rero ubu Kristo bwo buza bubishimangira cyane. Hari abo ku marezo sosiyo baci batangura kubivuga nabi ngo ivyo by'ukwemera kwabo ntibikenewe. Oya, mu gihe biza kwibutsa ico inkino zirondera, nibaza yuko ari ikintu ciza cyane. Murumva rero turi muri ya ntumbero ya Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, kwemera kubyara ubuzima. Inkino ni inkino z'urukundo, ni inkino zishira hamwe abantu. Reka rero tuje ku gice ca gatatu, mu kanya kugira ngo tubabwire ingene byagenze kubishuye twa tubazo twari twabahaye mbere, tuce tubabwira, tuce tubaha n'utundi tubazo muzo kwishura muri izi ndwi zibiri zigiye kuza. Gashimwe ni kakandi n'amahera 100,000 kushobora gutanga inyishu zose agaca akitwarira, ariko mu gihe hadashoye kuboneka ubyishura byose, tugaheza tukaraba muri ryateka ababa bishuye ingene abagiye barabitora bashobora gusangira ako gashimwe turavye amanota bagiye bararonka. Muri kumwe na Belanov muri Special Coupe du Monde kuri Axia Vibes TV. Dutandukire igice ca gatatu arico ca nyuma ciki kiganiro Special Coupe du Monde 2026 hano kuri Axia Vibes TV. Ino video ikabigira iya gatandatu. Igice ca gatatu tugaruka ku nyishu z'ibibazo twari twabahaye, abavyishuye n'ingene bagiye bararushanywa. Duce duhereza ku tubazo mugiye kwishura kuva mubona ino video, muharure gushika kuwa gatanu kuwa kane w'indwiza, muce muharura n'iyindi ndwi, no kuvuga ko muzoba mufise hafi indwi zibiri kugira ngo mwishure tuno tubazo ngira ndabahe uno munsi, mukaca mubandanya mwakira agashimwe Axia Vibe TV ibashikiriza iciye kuri kino kiganiro Special Coupe du Monde 2026. Inyishu z'utubazo twabahaye ni izi z'ukuri. Inyishu ya mbere ni Timothy Weah, umuhungu wa George Weah. Inyishu ya kabiri nta yiriho, uyo mukinyi ntibikunda kuba yarabaye revelation muri 94, ku buryo yoba agarutse uyu munsi ari kapitene. Murumva ko yoba agize carrière y'imyaka myinshi cyane, nta mukinyi arakina kuri haut niveau ku buryo akina iyo myaka yose. Kari akabazo rero k'umutego kukuraba yuko muza kuvyiyumvira neza, muze murumviriza neza rero utubazo.
inyishu ya gatatu ni Luka Zidane, umuhungu wa Zinedine Zidane, binugwanugwa ko azomenyereza umugwi wa Les Bleus, kuko Didier Deschamps niyaheza iki gikombe azoca asezera. Bidahindutse rero binavuga ko ari Zinedine Zidane azoca awumenyereza umuhungu wiwe, Luka Zidane asamira umugwi wa Algeria. Inyishu ya kane nayo ni Guillermo Ochoa, umunyegori wa Mexique. Iki gikombe ciwe kizoba kigira igikombe kigira gatandatu yitabiriye. Murumva yuko afise uburambe cyane. Ku mugabane wa Buraya naho ni Cristiano Ronaldo akinye igikombe kigira gatandatu. Hariho inyishu nogira ico ngenda mvuze ko wavuze Andres Guardado, umunya-Mexique, wewe yakinye ibikombe bitanu by'isi yose kandi yaramaze gukukuruka. Brian Ruiz naho nyene hariho uwamuvuze, yakinye ibikombe bitatu n'umunya-Costa Rica, nawe nyene yarakukurutse. Hanyuma hari wavuze Luka Modric ku ruhande rw'Iburaya, amaze gukina bitanu kandi ari karakina muri iki igikombe cyo cy'isi yose kigira gatanu. Abishuye ni Irashitsa Ken Carlos wo mu Gihosha Gikungu, Itangisha Cavane Elior, hanyuma Dushime Jacques Vedel wo mu Kanyosha Gisyo, na Niyukuri Fabrice Musaga Urumuri. Ego rero abaje imbere ku manota ariko batashe kuronka amanota twaba twipfuza hejuru ya 4-5 n'ukuduga, ni Ken Carlos na Van Elior, bafise 3-5. Rero bazoheza sangire 33 muri aka gashimwe twari twahawe na Special Coupe du Monde. Nayo Jacques Vedel wo mu Kanyosha Gisyo na Niyukuri Fabrice wo Musaga baronse munsi y'amanota 2. Nabo nyene baragize neza kwitabira no kumviriza bakishura, kuko rero bwari bwo bwa mbere muzoronka kabahasha k'ibihumbi 220 gutya kagashimwe Special Coupe du Monde yari yaduhaye, muheze mugasangire mu rukundo, naho atawashe kuronka amanota twari dukeneye kugira ngo akitwarire kose ntitugasubiza inyuma, kugira ngo tubandanye tubatera intege. Kandi rero Ken Elior na Van Elior na Ken Carlos bari kote ya Gikungu Gihosha, murondera abandi banywanyi benshi kugira ngo dugire club ya sport hano kuri Axia Vibes TV, inkino z'urukundo, inkino ziteka. Jacques Vedel mu Kanyosha Gisyo na Fabrice Kumusaga, muzane abanywanyi benshi kuri Axia Vibes TV kugira ngo tugire club y'inkino z'urukundo, inkino zinywanisha. Rero turabakeje cyane. Utubazo rero mugiye kwishura muri izindwi zibiri, mwumvirize neza. Akabazo ka mbere karimo mu tubazo tuwiti: umugwi nserukiragihugu w'abagabo mu mupira w'amaguru wa leta ya Vatikano, leta y'Ivatikano ku mugwa mukuru wa Eklezia Katolika, mbega wakinye ryari urukino rwayo mpuzamakungu? Mutange umwaka n'ukwezi. Urukino mpuzamakungu ni kuvuga match officiel. Akabazo ka kabiri kuri ico kibazo nyene: mbega imvo zibiri nyamukuru zituma uyo mugwi serukiragihugu wa leta y'Ivatikano mu mupira w'amaguru mu gice c'abagabo utaja mu gikombe c'isi yose nk'iyindi migwi serukirabihugu? Izo mvo zibiri, tanga izo mvo zibiri zituma equipe nationale ya football y'abagabo y'Ivatican idaparticipa muri Coupe du Monde ngo tuyibone. Ikibazo ca kabiri: muri kino gikombe c'isi yose kiriko kirabera muri Leta Zunze Ubumwe, Mexique na Canada, nuwuhe mugwi serukiragihugu washikiye mu gisagara nyen'ubweranda Papa Leon w'14 avukamo? Imigwi yose usanga yagira shikira mu bisagara, hakaba nk'imuhira cyo bita camp de base yabo,
bagaheza bakaza barava ngaho bagenda gukina hirya no hino. None umugwi washikiye mu gisagara papa nyene ubwiranda papa Leon w'14 avukamwo, uyo mugwi nuwaye, mbega ico gisagara citwa ngwiki? Ikibazo ca gatatu, izina batazira umugwi serukiragihugu w'abagabo mu mupira w'amaguru wa Cap Vert uri kurakina muri iki gikombe c'isi yose mu Kirundi. Tangira itazirano rya equipe nationale ya Cap Vert mu mupira w'amaguru mu gice c'abagabo. Iyi equipe nationale ikirabigira neza muri iki gikombe c'isi yose. Iri tazirano ryawo rya equipe nationale mu Kirundi. Hanyuma akabazo ka kane, abakinyi batatu, umwe w'iburaya, uwundi muri Amerika y'Epfo, uwundi w'iburaya, bamaze kwankigwa ibitsindo kubera babitsinze baraririye bari hors jeu gushika kuri uyu munsi itariki 22. Ni bande? Tanga abo bakinyi batatu, umwe w'iburaya, uwundi wo muri Amerika, uwundi w'iburaya, muvuge ni migwi serukirabihugu bakinira, bamaze kwankigwa ibitsindo binjije ariko bagaca basanga bari hors jeu. Akabazo ka nyuma, papa wiwe yarakiniye Les Lions Indomptables, umugwi serukiragihugu wa Cameroon mu gikombe c'isi yose co mu 1998. Umuhungu wiwe yaraye atsindiye igitsindo umugumwe w'iburaya akinira. Hani buraya umugwi serukiragihugu. Mbega uyo mukinyi yatsinze ico gitsindo, papa wiwe yakiniye Les Lions Indomptables muri 98 muri Coupe du Monde, uyo mukinyi ninde? Iyo equipe nationale akiniramwo ngahi buraya ni yitwa gute? Ngutwo rero utubazo muri no ndwi zibiri mwogerageza kumviriza mukanonosora neza, no muri video tuzogaruka tubashikiriza hirya yejo igira indwi, tuzosubira tutubabwire neza. Itelefone turayishira muri description ya indi nyene, aho mugenda murishura tuno tubazo mugaheza mukironkera agashimwe, ariko na cane mukerekana yuko mushigikiye iyi ntumbero y'inkino z'urukundo, inkino zihuza abantu, inkino zitwibutsa ko iteka ry'umuntu no kumenya kubana n'abandi. Yari Belanov, mwari kumwe muri spéciale Coupe du Monde 2026 iri kirabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Tubashikiriza kino kiganiro kugira ngo mumere nk'abariyo, mubikurikirane nk'abahibereye. Nico Action Vibes TV ibereyeho. Muri kumwe na Belanov abandanya abaherekeza. Nimwibagire gufyonda kuri s'abonner, mu likinge, mu commentinge, mu partager, mu sharinge, kugira ngo club ya spéciale Coupe du Monde kuri Action Vibes TV ibandanye yaguka cyane. Mubandanye muryoherwa n'ibiganiro byose bica kuri Action Vibes TV. Bye bye.